Merci beaucoup. Bimaze kugenda uko rero umusaza umuvinyu yivye n'uyu. Umuvinyu yivye n'uyu wo musaza. Rero amaze kwiba uwo muvinyu haikura amuleta njera ha ona ha haza kuikura engo yaraje kuna aye barira cyane ariko cyangwa mwachongalize bachongalize izo nagiye kwicara kandi yaracagura rero bayitoye onye India urabenge tumukamufati yari imbere abandanye yigiye yifashe mu kwara yatoye cyangwa igito cyiwe ana mufasha ari wari mukuye kuramo ndirimo kwaje yes abakunzi ba Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye gake na mwaramutse ndetse nijoro ryiza bivanye naho muherereye amazina yanjye ni Starboy the Ship Mr Recorder Mr Mint Mr Kimararungu Loving Town ubeshi umukozi wo munzo Mr Fashara fashije Mr Adonke Sharpman Lion in the Jungle Dollar Boy all the way from Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose I love support everyone in our country. I love you too if you love me. If you don't, so neza na neza aho nabazanye naha turi ahantu bita kuri Fido Dido Wine Corner. Eno Fido Dido Wine Corner nimwe ni kimwe mu kibanza gikunze kudushigikira na cyane cyane abantu turi muri entertainment. Tumaze kubona indirimbo z'abaririmbyi batandukanye bahano mu gice cyacu cyiza cy'u Burundi. Twarabonye Alvin Smith, Lavash Original, Lome qui traverse la mer Sambato, twarabonye Mokenzi indirimbo bakoze kino kibanza cyari kirimwo bisigura ko rero bano bantu bari mu bantu bashigikira industry cyanye umuziki wa kabiri gatanu indwi. Turamaze kubona Sadbi nawe nakorera hano na Jenari photographe wapase ndi kumwe na Sadbi muri kino kibanza. Rero kino kibanza nibaza ko ari kibanza cyiza cyane ni kuri Fido Dido neza na neza. Bahadandaza ama wine bahadandaza ibintu byiza cyane bahadandaza buri kimwe cyose. So nimba hari kibanza cya mbere kidandaza ama wine meza cyane nimba ari kibanza cya mbere kidandaza ama whisky n'ibindi byinshi bitandukanye cha Fido Dido ntawe yiruta kabisa. Cameraman twende hano kino kibanza rero novuga ko ni kibanza muri kano kanya kiko kira trendinga kubera ko ni kibanza gifata abasuma kabisa kandi rega n'umusuma aza ahantu hari ibintu byiza. So karibu cameraman. Ya nuko ngenda haje kugira mpagarare hariya canka hano wabona canka hari hano wabona men ubona gute reka mpagarare ngahanye ne kwinyene niho sawa. So neza na neza turi kuri Fido Dido murabona ko hari amave rengana nta kibazo gume wigira hari amave ameze neza hari buri kimwe cyose kabisa bisigura ko ari kibanza cyiza cyane bisigura ko ari kibanza n'umusuma ashaka kwiba aza mu kibanza nk'iki. So igituma ndi hano sikindi nibaza ko mwarabonye inkuru iri kuri trending muri kano kanya inkuru iriko iravugwa muri kano kanya
aho haje umupapa wo mu diaspora aza hano nabwiwe amakuru yose kumbure ndaza kuraba tumwe bazakugira kumera nk'abanyibutsa kugira ndavyibuke neza na neza. Uriya mupapa mubona ariko aratrendinga yaje hano kwiba hanyene mpagaze aha hanyene mpagaze mwino mivinyu hanyene umupapa numumesha yarabonye ati muri Fidodido wine corner niho hantu hambere hari imivinyu ikaze inazimvye imeze neza cyane reka ndahashike kugira abariyo nja kwiba. Rero uriya mupapa rero mubona ukuntu vyagenze amakuru naronse kumbure hari umusore hari ariko aranyumva aza kunkosora ne navuga ibitari vyo. Uriya mupapa yaraje aje hano aza kwiba umuvinyu, aje kwiba umuvinyu. Ico gihe ntibashoboye kumenya iki ukuntu umuvinyu wagiye, ariko bageze muri controle niho bagwa manka y'umuriyoni umuvinyu ugugwa 1 million. Bimaze kugenda uko baravuga ati ivyo bishoboka gute ko dushobora kugwa manka y'umuvinyu ugugwa amafaranga ayo yose. Bimaze kugenda uko ico bakoze bifashishije za kamera ndabereka bafise ekran nini barabamwo ba control ibi byose nabonye uburyo bamufashe banyeretse kuko ni visite najemwo je nk'umu influencer cyangwa nk'umu youtuber ntegezwa kuza hano. So murabizi yuko je banyita misandi ku kazi. Bimaze kugenda uko uwo bufise marke y'umuvinyu yivye ujya ugu miliyoni patro wowe unyereka. Bimaze kugenda uko rero umusaza nunyene okay merci beaucoup. Bimaze kugenda uko rero umusaza umuvinyu yivye n'uyu umuvinyu yivye n'uyu musaza rero amaze kwiba uwo muvinyu baragwa manka. Bamaze kugwa manka ikintu kica kiyaba mu abasuma mwebwe muri ko murankurikirana burya iyo abantu baguye manka biza kugaruka ku bakozi, kandi umujera ntashobora kwemera kuriha uwo muvinyu mu gihe afise abantu bakorera hano. Bisigura ko wivye n'umuryango w'abakozi baba hakorera, kubera ko abakozi baba hakorera wivye umuvinyu ugugwa umuliyoni cha wibaza amafaranga bakorera nangahe. Nibakata abakozi bose bakora ngaha amafaranga uza gusanga babatwaye hafi amezi 2. Arumva so uko biri kose gera imbere cameraman kugira hari abakiriya gera ino sivyo. So bimaze kugenda uko rero nibaza ko no muvinyu maze kuyibwa salama papa ugo poa. Uwo muvinyu rero umaze kuyibwa ari wo wuyu bamaze kugwa manka bagasanga umuvinyu waribwe bifashishije camera de surveillance. Jera yifashishije camera de surveillance nuko barabona umuntu yawivye yari yambaye uturori yambaye n'igikofero baraza kuma video naza kubashiriramo ngaho yari yambaye uturori n'ugo rukofero mubona n'igikoti. Uwo muvinyu arawufata arawunyegeza hama arafuka aragenda. Bimaze kugenda uko rero awivye umuvinyu barabura ukuntu bamufata kubera ko baranse gutangaza bavuge ngo hari umuntu yivye umuvinyu canke bafata isanamu yiwe bayigaragaze, kuko Jera yambwiye ati twebwe ukuntu dukora ngaha turanka kugaragaza umuntu basi ibintu tutaravyibonera tutaramufata neza ijana kwijana. Baranse kwamamaza iyo video yiwe canke ifoto yiwe kugira bashobore kumufata, kuko ngahi Bujumbura nibaza ko yuko upostinze video hana ati ukamfatira uno muntu ndaguha amafaranga wobu umwanya muto cyane bakaba bamufashe. Rero bimaze kugenda uko onye baramuretse baravuga ati sawa reka twe twigumire ngaha kumbure nimba yarivye reka twikawushe twigire nk'abantu tutamenye ikintu na kimwe, kuko nitwamugaragaza ntazogaruka kwiba barikawusha. Bikawushije umwaka urahera. Umwaka waraheze papa patro agarutse haheze umwaka cyane haheze amezi haheze umwaka. Okay urumva ko haheze umwaka umusaza yaragarutse agarutse arinjira Jera aramukebwa aravuga ati wa muntu yiba wa muvinyu barasa n'uwo arabaza muri groupe nta muntu yoba afise video ya video nakata twamufata. Urabona umwaka wose uheze usanga abantu barahinduye amatelefone usanga abantu barafuse ibintu Jera ntiyaronka umuntu aza direct arungikiye video kugira baci banamwereka mu kumufata. Wa mujama ari ngaha ariko arazunguruka yambaye n'ikoti. Ujya mujama ngo afise systeme yo kwambara ikintu indani umenga ni gikora kimufata kuburyo ashizeyo umuvinyu ufatwa niyo kora akazashira ku igikoti niyo nkofero. Bimaze kugenda uko rero Jera uwo munsi aramukebwa umusaza w'umusuma kandi w'umudiaspora. Abadiaspora muri kuduteza urubwa kabisa nimba hiyo imivinyu itariyo nivyo ntazi. Bimaze kugenda uko onye Jera amaze kumwiceka hari ukuntu yabwiye abakozi bamera nk'abacunguriye iki n'iki wa musuma
arikeka yuko bamubonye. Bimaze kugenda uko yikese ko bamubonye, uyu musumu yunya ariko aratrendinga, icyo yakoze yaciye asohoka aracomoka. Baramwihoza. Muri Fido Dido kabisa baramwihoje baravuga ati okay reka tumureke. Umusaza aragaruka. Agarutse ngo hari abakozi babiri ngaha gusa. Kumbe hari uri ko kuri kamera hariya umuntu yari hajya batorera amafaranga yigira zimuza kabisa ari kausha. Wamujama arinjira kwa kundi nyene atora umuvinyu yarafise ngo ikinju kirimo amazi ashafata wa muvinyu ashakubita no mwikoti ashafatira ko n'igikinju. Afatiye ko n'igikinju baba bamubonye muri kamera baca baraza ati je nibikufise fise amazi mfise telefone iki n'iki acha wasanga wa muvinyu yo yawuko bisino acha madabara umukubita mu mugongo hari no mama w'inzobe mwabonye ngaca mumora ni kofe musuma abaragize iki abarafashwe gusa ikintangaza urumva ko afise ama maison de passage he na hehe iki n'iki so nta kibazo murengane umuntu so rero turi muri Fido Dido nije nariko ndabwira umujera ati buryo urinzi ubona umusoma aza ngaha encore mu diaspora sha mwe murakaze kabisa si Fido Dido umudiaspora ava hanze akaza kuba umuvinyu ngaha isigura ko Fido Dido kabisa ifise everything ifise buri kimwe cyose uma nta mu diaspora yova hanze akajaja muri alimentation ngaho kuri kote bitarimwo na vemuso canke itarimwo na kawaii yifuza bisigura ko Fido Dido iri kwirabikora neza cyane. So rero hako bagufata wivye inzoga wotuma bagufata ni maraya wa muntu maraya ntaco ari goba wasomye bo watanze amafaranga maraya yo ntiwiruka utayihaye amahera iragukeba abasha n'inzembe canke imbugita. Rero umuvinyu wibwe neza na neza kote yo ngaha nivyo nabonye muri kamera umenga ni kote yo ngaha cameraman egeri no tubereka aho bawivye amajaha okay sorry yawucomoye amajaha wewe wawishaye hajya ntuburi kurabona umugongo burabino yawucomoye amaca ngaha aha mwiyo ngaha abasuma mwabaye gute bari gushira rero umuntu umuvinyu wibwe nguyo Eka manze ndawusubizeho kugira musaza mere nk'umuganirizaho gatoya. Brother. So mukurangiza rero kumbure ko biri kose. Reka dushimira abantu kwanza bafashe umusuma. Bafashe umusuma kandi ikindi naco tubabwira ati ahantu ho kugurira imivinyo ni ngaha muri Fido Dido kubera ko nta muntu azona kwiba umuzigo wawe na telefone wishize ngaho urumva ko bazoba bagufasha. Ibaze ukaca usohoka kandi uwo musumi baze ngo afise imodoka ngo n'umu diaspora muri Swiss uri mu diaspora ukaza kwiba umuvinyo ukaza mu Burundi uje kwiba umuvinyo uko se kwimaramaza no kumaramaza aba diaspora ariko birashoboka usanga ari aba diaspora bakubitise usanga atagira n'amahera yo kugura icupa iyari yebo aba diaspora tuko turabafata gake gake je nta mu diaspora ntunze kiretse ko araye ibikorwa byanje je nikundira aba diaspora bankurikirana baraba ibikorwa byanje je na postinze kuri Star TV apana aba diaspora babasuma kwiba umuvinyu sabaweli stabili awe muntu w'abantu batuzaniye cyane baza ko yawivye ngira ko yarasatu yawuririmbye abasaza baranyica umupapa ari jene kujya kandi ikintu kimbabaza bavuze ko ngo yivye umuvinyu ngo kugira ngo awuhonge umukobwa umuvinyu nganuko gacuwe igitsina gore eka abo bakobwa bo onya bakobwa ntaco bazokumarira igitsina ntaco kizokumarira ahubwo we waruzi kugiye kuryohera igitsina gore ahubwo uramamaye uno munsi Afrika yose irakuzi yuko uri umusuma nje nagiye gukora content y'umu diaspora y'ivyo umuvinyu manzo rindire ndaguhamagara ninde nigacuti ubunyene ndi ndani muri Fido Dido mu diaspora y'ivyo umuvinyu wumva baho okay so rero ukuntu bimeze nibiki ibazura mu diaspora uraje urivye umuvinyu ugomba kuryohera igitsina gore mwana wa mama igitsina gore ntuzokiryohera ukimare nimba hari igitsina gore uha umuvinyu w'umuliyoni ese wibaza ko ari umuvinyu we wenyene igitsina gore cyamaze kwaguka ku buryo ugiye umuvinyu w'umuliyoni wibaza ko ari we wenyene ugiye uwo muvinyu w'umuliyoni igitsina gore kikagutuma bagufata wamamarisi yose kuri umusuma
aba diaspora uno munsi urabagwishije hasi uri mu diaspora naje umurundi nibera mu ijabe sindaza ngaha kwiba umuvinyo mugawe wafashe indege uraza mu Burundi uje kwiba umuvinyo zirajyaho cyangwa umuntu ngira baramurose urafashe indege rutse mikirere muri Suisse bakoresha amafaranga ni manini paraporo ya mayero ndabesha ama Suisse amafaranga yo muri Suisse ni manini paraporo ya euro canke amadolari uravuye hariya n'amahera uhembwa urumva urafashe indege uraje mu Burundi urashitse kuri airport uragiye mu izo maison de passage numvise office ukiuza kwiba umuvinyo muri Fidodido umuvinyo w'umuriyoni what happened my guy hari ibintu bidatawuritse igitsina gore ukagenda kwiba umuvinyo ukamamara nabi aho kwamamara neza utuma bagufatana indaya cyangwa bagufatana indaya utayirishe wagiye utayirishe aho bavuga ati ariko arivuna umusonga umuvinyo umuriyoni ute muri erere hafi abakozi 10 hafi abakozi 10 bate muri erere babakata umushahara imiryango yabo ireke gufungura kubera ko wivye umuvinyo bro aje bazana igipolisi uwo munsi agaruka bamufashe so nuko vyagenze registre bwira ndabaha makuru yose uko vyagenze turi ngaha kuri Fidodido murahaza urahashigikira aba artiste bakakorera imiziki ngaho kugira video igaragare neza naye navuze ati uyu mpapa muramuzi uyu ubereka mwereka nibaza ko muzi Trebeka ba Bifeso ndofro na bararijo bari muri management y'uwo mupapa uyu mupapa yari umunyamafaranga akomeye cyane ari mu bantu novuga yuko bafatiye indege for the first time irarijo nantuzenya na Bifeso kandi uyu mupapa niwe yakuye na Bifeso muri quartier munyakabigano yaba mu kageto babatwara muri ntuze mu kigobe kubayo na bararijo ahantu heza cyane so niyo mpamvu navuze ati nubwo adahari ntacyo turamushimira kabisa turamushimira umuntu nubwo aba yaritavye Imana yarakoze ivyiza turabivuga so rero wa mugabo we wa musuma we n'uwundi musuma kubera ko ndazi umusuma sumwe ukazoza ngaha bazogufata bazogucakira neco no kubwira rero nimuvise akaboko ntuzoze ngaho uzoje muri turiya tu alimentation two muri kote busanga kangana guca aha hari kamera pako kila kitu 1 2 sasa none iriyo hanze aba diaspora konzi ibintu vyaho biba bifise amakamera do surveillance winjira gute uri gipapa nkakijya mbona umenga kiri VIP basi ni winjire basura bihari uvuga ati iyi kamera iko inaniona cyangwa mwe baza ko ari ibintu by'amafentage nivyo nahora ngiri wanje muri geto yanje nkakwitaho kamera nkabesha abantu ati ngaha ujeje cyenda gufata kumbe kidakora namwe baza ko izi ari za fentage aha aho hari imivinyo ndakese hari harana kubadida icupa ryonyene gusa cyo cari kwica urumva so jere nuko amazina njye ni Starboy the Ship Mr Recorder Mr ndi ku kazi uyu mwanya nari ku kazi ya registre bwa ndababwire buri kintu cyose cyabaye ngaha kandi ikintu cya mbere nashaka kumenya ko ari ukuri namenye ko ari ukuri ikindi kintu namenye nuko kino kibanza ari cya mbere kabisa gifise ibintu byiza nabaza kwiba kubera ko babona ko hari ibintu bya bien ani ricupa wewe kuno ringana uri mu mwaka wose so nuko rero karibu cyane kuri Fidodido Imana ibahezagire cyane make sure ko amaze gukora sabone kuri Star TV make sure ko amaze kugira full access yo gukurikirana ibikorwa cya kuri Star TV so nuko mwakoze kubana nanje Elvis videography niyo twara dufasha bya dushobore kubona no masanamu cyane dushobore kumenya buri kimwe cya hano so ukuri twakumenye rero wa musuma we iminsi 40 yangira yarakwiye kandi rero ibaze yarakoze nikora abakobwa twambara ikora zo munsi mugabo yakoze ikora yo ngaha imeze nka antibar kugira yivye anapanura hivi anachomeka ikora ikachifata gwa rukoti rukacharuja hejuru kubadita uwo mubona yogirana umugangi kumbe yambariye ku macupa uwo mubona yogira ngo yambaye antibar kumbe yambariye ku macupa y'imivinyu kubadita umusaza wo mu diaspora shaba diaspora munatumara amaje kabisa uva muri Suisse uje kwirabira umwana yibera ngaha yivire na rugura za kwipagasiriza ngaha ucumwiba kanigende tayari